Hari umugani uvuga ati umugabo mbwa yanyagiranwe n'abandi hanyuma aza avuga ko canke aza atakamba ko yanyagiwe wenyene. Aha ni mu gihe igihugu c'u Rwanda kiyobowe n'umuhari w'inkotanyi RPF inkotanyi, ku mutwe kw'isonga akaba ari Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda, bariko bararira batakamba bafukama baborogera leta zunze ubumwe za Amerika ziyobowe na Donald Trump, Washington DC, basaba ko boshira umukazo, boshira igitsure, bagafyonda buto kugira faci beto canke leta ya RDC, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basinye amasezerano ya Doha na Washington imbere yuko RDF imbwebwe zasarambwe, inyenzi zasarambwe, AFC M23, Red Tabara, FNL yanza bampema na twigwaneho bava bakura ikirenge ca nyuma mu burasirazuba bwa Kongo ku butaka bwa RDC bagataha iwabo iyo baje bazanana mu gihugu c'u Rwanda. Ibi navyo akaba ari ico bita mission impossible canke chose impossible, mu gihe bino bidashoboka ari akana nira bahinga. Turaje tubabwire kandi ico bita CRF, ico bita Communauté Rwandaise Française, ni umugwi canke umuryango w'abanyarwanda baba mu Bufaransa. Urumva ni la diaspora rwandaise bari mu Bufaransa n'abanyarwanda baba mu gihugu cy'u Bufaransa, aho banditse ku igenekerezo rya 15 kuri no wa gatanu no munsi turi ku wa mbere itariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Uyu muryango wa Communauté Rwandaise de France wandikiye autorité ijejwe kuregira ivy'amakuru canke ibimenyesha makuru mu Bufaransa, yitwa ndababwire ukungene yitwa kugira sinda bahende, ni communauté yitwa ARCOM. Iyo communauté ikaba yitwa Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ibi bakaba banditse bayitwarira ko yahaye ijambo ikanemeza canke ikanayagisha umutwe wa FDLR nkuko umengo numugwi ugwana canke umuhari ugwana usanzwe nka kujya buvuga AFC M23, ariko bobo bakaba bumva FDLR nkuko umengo ni inkorabara nabicanyi kanatsinda nuko bagirizwa itsembatsemba canke ivyo bita genocide y'igihumbi kimwe n'amajana 1994. Aya n'ayandi makuru turaje tubabwire ingorane n'akabibi u Rwanda rugiye kubona mu vyiyugururwa rya aeroport ya Goma. Turaje twongere tubabwire n'ibijanye n'amasezerano ya Nairobi. Ibi bikabaza vyisunga ivyasinwe idoha ku munsi wejo. Aha rero turabahaye ikaze. Imbere yuko tuja mwidonido canke twinjira mu busesanguzi tuja imuzi n'imuzingo, reka tubanze tubakire nkuko bisanzwe. Turabaramukije bakunzi ba Flow Podcast TV, ikaze. Murahawe ikaze ku rubuga rwanyu, kumbonesha kure yanyu Flow Podcast TV. Musanzwe muri kurikirana muri mu mihingo igenda itandukanye, haba ari mu Burundi, mu Rwanda, mu burasirazuba bwa Afrika ariyo EAC, abari muri Afrika muri rusangi, abari muri Amerika, abari muri Asia Oceani, abari muri izinga rya Burayi ariyo Europe. Turabahaye ikaze n'abari mu furuka zine zisi kugira ntihagire uwo twirengagiza canke twibagira. Turabahaye ikaze muri ano makuru canke ubusesanguzi bwa kino gitondo cyo ku munsi wa mbere, umunsi w'imirimo, umunsi w'akazi. Kanguka ikangure burakeye muje ku mirimo nkuko bisanzwe. Weekend ntibarendegeze canke ibaboreze, ni mwikangure muje ku mirimo ya misi yose. Abakora mu buzi bwa leta ekanabikorera ubwabo, ino alarme canke ino kengeri ya Flow Podcast TV irabaraba. Ni muvyuke mwitegure muje ku kazi. Inyuma yaho mukurikiranye ubusesanguzi n'ano makuru ya kino gitondo kumbonesha kure, ariyo mbonesha kure yacu Flow Podcast TV. Bimeze gute? Duhere kuri uno muryango w'abanyarwanda uri mu Bufaransa, la diaspora rwandaise iba mu Bufaransa, ariyo bise CRF, ivuga ni Communauté Rwandaise en France. Aba bakaba bandikiye uno muryango
mu Bufaransa ujejwe gukurikirana ibijanye n'ibinyamakuru n'itangazamakuru aho bitwarira Radio RFI ni Radio France Internationale, aho bayagiriza ko yahaye iteka igaha icubahiro ikongera ikayagisha umugwi canke bamwe mu baserukira FDLR, umugwi witwa nk'inkora bara mu gihugu c'u Rwanda hari hakurya ya Kanyaru, aho umugwi FDLR wagirizwa ihonyabwoko ry'igihumbi 1994, ariko FDLR nkaza kubibutsa ko yavutse mu bihumbi 2000 inyuma y'imyaka 6 itsembatsemba ribaye. Aba rero bagiriza ko RFI yafashe ikiganiro, ndabibutse ko RFI yakoranye ikiganiro canke yatangaje amakuru ivuga ko bamwe mu bayobozi ba FDLR batangaje bavuga ko bitazokunda ko haba ikiyago n'u Rwanda, bazogwana umuhenerezo, bazogwana iryabo ryose gushika naho baderojeje canke bakuyeho ubuyobozi bwa RPF inkotanyi. Iki kikaba ari kimwe cajugumije cyane abayobozi b'u Rwanda harimo Paul Kagame, James Kabarebe, ba Olivier Duhungirehe, ba Mubarak Muganga n'abandi benshi, bakavuga ati FDR twarayisuzuguye, ariko twumvise amadeclaration igize kandi kabigira no ku rubuga mpuzamahanga, urubuga rw'Ubufaransa n'agasuzuguro kenshi karenze urugero, aho u Rwanda misi yose rwama rwinyegeza inyuma y'abadiplomasi, inyuma y'abadiplomate, inyuma y'aba individu canke y'amagroupement y'Abafaransa canke amagroupement y'Abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye. Ubona ikaba yikoze ko kuri uno muryango iyo bita communauté rwandaise en France, kugira barabe ko boshikana ijwi kure baserukira igihugu c'u Rwanda mu gihe hari ubuserukizi bw'u Rwanda mu Bufaransa, kandi mu gihe Ubufaransa bubanye neza mu migenderanire ya diplomasi n'ayandi masezerano coopération bilatérale menshi cyane hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Aha ni nyuma yaho Ubufaransa bwiyunga mu bumwe n'u Rwanda inyuma y'imyaka miremire batacana uwaka, kuko bagirizwa ko bagize uruhara muri genocide, ariko bikarangira Ubufaransa buciye bugufi bugasaba ikigongwe. Ariko bino vyose ndabibutse ko ari akenge ka kenge nyene ntashaka kugaruka ndondagura. Reka ndabasomere ino communique ya CRF, communauté rwandaise en France, n'abantu mu muryango w'Abanyarwanda bavugwa ko baba mu Bufaransa. Communique banditse bitwarira RFI ivuga uku gukurikira. Ku mutwe handitse murantunga, reka mbanze some hama ndabashirira communique hano namwe muyisomere. Ku mutwe hari logo yakandikwa Association Loi 1901 5,ri Perret 75003 Paris. Communiqué Paris le 15 novembre 2025. Itangazo muri Paris itariki 15 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2025. La CRF saisit l'ARCOM à la suite d'un article de RFI légitimant les FDLR. Ngo uyu muryango wa CRF w'Abanyarwanda baba mu Bufaransa wituye ARCOM nababwiye ko ari Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ni nkuko wo kwitura RCT mu Burundi bisunga ko ngo hari article canke canditse RFI yanditse umengo iha uburenganzira canke ifata FDLR nkuko umengo n'umuhari ugwana usanzwe. Bavuze usanzwe nuko bo babashaka ko uvuze FDLR uca wongira ko genocide 1994. La communauté rwandaise de France, IOCRF, saisit l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, concernant un article publié le 10 novembre 2025. Ababanditse bitwarira RFI kubw'igitangazamakuru canke article RFI yanditse yongerera tangaza ku itariki 10 z'ukwezi kw'icumi na rimwe ukwezi turimwo umwaka w'2025 par Radio France Internationale RFI donna une plateforme au groupe génocidaire. Ngo bahaye urubuga rwo kuvugira ko umuhari wakoze genocide Force démocratique de libération du Rwanda ariyo FDLR majambo yose. Hama bakabandanya bavuga ati dans l'article RDC
iyo article canke ubwo butumwa RFI yatangaje buvuga ati RDC utuburungu tubiri nduguruye twa Mugina no résisteront jusqu'à ce que Kigali accepte un dialogue. Bavuga ko FDLR yavuze ati tuzogwana gushika naho Kigali canke u Rwanda canke abayobozi b'u Rwanda bazokwemera ikiganiro. Bisigura ko FDLR izogwana gushika naho Kigali yemeye kuyaga nabo nkuko AFC M23 iriko irayaga na leta ya Kinshasa idoha. Affirmant le FDLR. Le journaliste Patient Ligodi uyu journaliste umenyesha makuru niwe yagirizwa akorera ikinyamakuru RFI ngo présente le FDLR comme un simple groupe armé ngo yanditse nkuko umengo FDLR numugwi usanzwe ugwana uharanira iteka nitekane, un des plus anciens encore actif dans l'est du Congo, omettant qu'il s'agit d'une milice génocidaire comptant des responsables du génocide commis contre les Tutsi en 1900. Ngo yabahaye ijambo yibagira ko ari umugwi wakoze genocide, umugwi w'aba genocidaire uharugwamwo aba responsable canke abitirirwa gukora ico kibi canke ico kiza ca genocide yakorewe abatutsi mu 1994, soumise à des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Aba nabo bakaba barahanwe na Conseil akanama k'umutekano ka ONU des États-Unis na Leta Zunze Ubumwe za Amerika et de l'Union Européenne hamwe n'ubumwe bwa Burayi pour crime au Rwanda et dans l'est du Congo. Aba bakabagirizwa ibyaha bakoze mu Rwanda no mu burasirazuba bwa Congo. Muri entre parenthèses handitse ngo massacre, nettoyage ethnique, ngo kwica no guhonya ubwoko, violence sexuelle massive, ngo gufata ku nguvu, ngo kubimaze ikiringo c'imyaka depuis 30, ikiringo c'imyaka 30. Crime pour lesquels leurs chefs ont été condamnés en Allemagne. Ngo ivyo vyaha bikaba abashefu b'uyo muhari baraciriwe imanza mu Budagi. La RSF déplore que RFI yo muhari canke umuryango w'abanyarwanda ba mu Faransa uravuga ko RFI, média du service public promouvant les valeurs démocratiques, et omis toute contextualisation et relayé sans vérification le message de ce groupe, lui conféra ainsi une responsabilité illégitime. RFI rero bayagiriza ko mu ncamake kuko sinosoma communique yose no batwara umwanya wose bagiriza ko RFI yagize uruhara runiniya mu guha ijambo umuhari abanyarwanda bita ko ari umugwi wakoze genocide udakwiye kuronka aho uvugira, ukwiye kukatirwa umukenke no gukatirwa microphone canke urubuga rwo ariko rwose kugira nturonka aho uvugira kugira ntushikirize ivyiyumviro, mu gihe mu Rwanda ngo bo bawufata nk'umugwi w'inkozi z'ikibi ariko bako bakatangazwa no kubona RFI yarawuhaye ijambo. Ibi ni ibintu bitangaje rwose. Iri kete ndababwire ko ryandikiwe i Paris itariki 15 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, ni kuwa gatanu urangiye. Iri kete rikaba ryasinywe n'umuntu yitwa Christophe Renzaho. Christophe Renzaho akaba ari president wa CRSF, communauté rwandaise en France. Uyu Christophe Renzaho akaba ari we aserukira uno muryango w'abanyarwanda baba mu Bufaransa. Iki akaba ari ikintu gitangaje cyane kose aho leta y'u Rwanda irikora ibishoboka byose yikomanga ikora ku bintu n'ivyavunditswe kuva kera kugira barabe ko bogira ijambo canke boserukirwa mu mahanga mu gihe diplomasi kuvuga kwa diplomasi nkuko ndiko ndabibabwira muri no biganiro turiko turakora muri no minsi. U Rwanda rusa no gwafuswe, u Rwanda rusa no gwibagiwe, u Rwanda rusa no gwimwe ijambo, u Rwanda rusa no gwakumiriwe mu gihe ibihugu vyahora biruheka birufashe mu rugongo vyatandukiriye kwishikira bice mu muryango munini par la grande porte bigana RDC aho vyahora bica mu canzu canke bigaca mu karyango gatoyi, bisigura par intermédiaire canke transit biciye mu gihugu c'u Rwanda kuja kwica no kunyaga ubutare n'agataka by'uburasirazuba bya Kongo. Inyuma y'aya makuru ya CRF reka tuje ku kijanye na aeroport y'Igoma. Aeroport y'Igoma twabonye vugwa na Macron igihe baheruka muri Paris
aho vyaragaragaye ko Olivier Nduhungirehe yigira umuvugizi wa AFC M23 akavuga ati aeroport y'Igoma ntikwiye kugururwa mu gihe abo vyega AFC M23 bataserukiwe kandi ibi ntibikwiye kuyagirwa i Paris, bikiye kuyagirwa i Doha. Nkaba narababwiye ko Doha ari ikibuga c'umupira novuga co kwimenyereza ko c'u Rwanda, kuko Qatar n'u Rwanda ni nk'umuhungu na se, u Rwanda ni nka province ya Qatar. Aha rero bikaba vyarangiye bigaragara ko u Rwanda rutishimye, kuko naya bita ngo accord cadre baraye basinye, iki kintu kiragarukwaho cyane kandi babategetse ko kiba ngombwa, ariko ibi bikaba bitorohereza u Rwanda na AFC M23. Reka mfate akanya ndabasigurire igituma bitaborohereza na gatoyi. Aha ni mu gihe ko ya aeroport ya Goma mu kugururwa bisaba ko isubigwamwo, amapiste yararashwe, ibikoresho vyarangiritse vyarononwe n'aba bo mu muhari wa AFC M23 igihe bahashika baraharashe kugira bitwaze ko ngo bahagwaniye baronona aeroport y'Igoma. Ibi byose bakaba bari barabikoze mu gihe bari bagamije ko Goma nino aeroport y'Igoma iba ivyo bita headquarters, ibiro bikuru vy'uno muhari vya bano bagwanyi, aho Paul Kagame yashaka kugenda kuvugana n'aba Sultan Makenga n'aba Bisimwa n'abandi benshi ba Corneille Nanga bakiriho, bamwe muri bo kuko ntiderutse kubabona. Twarababwiye ko ba Vyamungu bapfuye bapfiriye nzibira, ntibaherutse kugaragara, ariko turarindiriye turabe ko bavuga ati nouvelle ordre, turabe ko bazogaragara, ariko turizera ko neza Vyamungu yoba yaraburiwe irengero. Mu kuburirwa irengero n'urupfu nta kindi, kuko ntari karagaragara ku mirongo y'urugamba. Mukamuza ari umuntu yakunda kuza imbere cane gose. Ibi rero ntibihumuriza canke ntibiha ituze leta y'u Rwanda canke AFC M23 mu gihe aeroport ya Goma yugururwa. Kondisiyo ya mbere nuko ikontorogwa na leta ya Tshisekedi. Gukontorogwa na leta ya Tshisekedi bisigura ko Goma ivamwo AFC M23, kuko inkuba zibiri ntizisangira igicu. Nta kuntu abakozi ba FARDC ba leta ya Tshisekedi boza gukora kuri aeroport ya Goma batunzwe inkoho, Kalashnikov, imbugita, marionette n'ibindi bigwanisho, na AFC M23 babakankamira baraba igitsure, mu gihe uruja n'uruza rw'indege bisaba concentration n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Iki ni kimwe kidashoboka. Ikindi naco murazi neza ko uruja n'uruza rw'indege ruba rufise centrale de communication, kandi connexion canke ubutumwa bwose bahanahana Igoma bafise cicaro gikuru Kinshasa mu ntara nkuru ya Kongo. Bidakunda ko bibuko amakomandema ne amaconnexion n'ibindi byinshi bijanye n'uruza rw'indege nibikunda mu gihe Kinshasa itovyemera. Urumva ko nico nikindi gihaze. Bisigura mu ncamake ntaneze kubicisha amajambo ko kugira bikunde ko Goma yugururwa nuko baba bisa hakabaho ubuyobozi leta ya FARDC. Ibi byose bigira ngo bazokoresha karanga muntu, bazokoresha passport, bazokoresha ibinabiriya, nuko ugo ruja n'uruza kugira rubeho abakozi bose bakora kuri aeroport ya Goma baba bafise ibyangombwa vya leta yemewe na Tshisekedi. Urumva ntihazoba inkuba zibiri muri Goma. Ibi akaba ari byo nyamukuru bituma u Rwanda rugira igisebo canke rumaramara, akaba arico gituma ruko ruatakamba gwiginga ko Tshisekedi yosinya amasezerano bemeranije yaba y'ubucuruzi canke yaba y'amahoro, kugira u Rwanda rugire ukungene ruvana iteka n'ijambo mu burasirazuba bwa Kongo. Ataruko biragoye cane, bazorasa gushika kuwa nyuma. Nico gituma ano masezerano atariko aremegwa vuba, na nico gituma ubona mu busesanguzi bwabo canke mu makuru y'ikaratangwa na za France 24 canke za mbonesha kure zabo za BBC zisanzwe zikorana n'u Rwanda zivuga ati eske bizoshoboka? Ntibizoshoboka, bafise amadidane kuko ivyo basabwa biraremereye cane. Iruhande ya aeroport ya Goma turaza turabire hamwe amasezerano ya Nairobi nayo nyene agarukwa ko Idoha, kuko Idoha harimo amakle menshi. Nababwiye ko kugira na leta ya Kongo yemere kuja gusinya aga amasezerano yitwa accord cadre, nuko bongeyemwo ivyo leta ya Tshisekedi isaba. Ibi navyo bikaba bigoye gukubahirizwa ku ruhande rwa AFC M23. Reka ndababwira igituma bigoye. I Nairobi basezeranye yuko
hariho abasirikare bategetswe gusubizwa mu buzima busanzwe n'abandi bategetswe kwinjizwa mu gisirikare ca FARDC. Ibintu mu biganiro vyatambutse ku rubuga rwa Fure Podcast TV narabasiguriye ko bigoye cyane kuko condition baremeye ko bazobasubizayo mugabo bakaraba ko uwemerewe kuja mu gisirikare ca FARDC atacaha c'intambara yagirizwa. Aha rero bakunze ba Free Podcast TV mwoza kabisa mukagorora urutoki mukambwira ko hari umusirikare wa AFC M23 atagirizwa icaha c'intambara bivanye n'ubwicanyi, gufata ku nguvu abamama, abakobwa, ubwana buto babukura ku ishuri, batwara abasore inkumi ku murongo w'urugamba, babatwara mu gisirikare, babagira abamfa solda. Ivyaha ni vyinshi vy'intambara bagirizwa iruhande yo kwica, guswiba ubutare. Mwarumvise raporo iheruka ibayabaye bagirizwa amamiliyoni n'amamiliyoni n'ibindi vyinshi cane. Urumva ko kubinjiza mu gisirikare ca FARDC vyovyo ntibishoboka. Mu ncama k'ibintu vyose basinye i Doha nta kintu na kimwe corohereza AFC M23. Nico gituma amasezerano mbona ko atandira amasezerano ihari ahubwo ari inzira y'urusasu. Nico gituma umwanya n'umwanya baguma bikeka ko Facibeto canke FDNB canke General Major Son Excellence Evariste Ndayishimiye abonanye na Tshisekedi baba bariko bararibwa bikeka ko hariho ikintu kigiye kuvuka, ikintu kidasanzwe, ikintu c'igitero kidasanzwe. Aha hakaba hari ikindi kintu citwa demobilisation. Demobilisation ntishoboye koroha mu gihe uburere barimwo butabarizwa mu minwe ya leta ya Kongo kugira barabe procedure za demobilisation. Aha abahoze ku rugamba barantahura cane. Hakaba ikintu citwa intégration à l'armée FARDC nico mpejeje kubabwira. Hakabaho n'ikintu citwa ibi kwanza nivyo nyamukuru biri mu masezerano ya Nairobi. Ibi navyo biragoye cyane, twese dukoresheje ubwenge murumva ko bigoye kumva ko nka Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa, Sultan Makenga n'abandi benshi bagenda batandukanye ko boja mu gisirikare ca FARDC mu gihe d'abord baragirizwa, baraciriwe urubanza, bafise ibintu bita mandat d'arrêt international, bisigura amakunga arinda bagiriza ivyaha mpana ivyaha vy'intambara, bisigura ko na FARDC itoshoka ibakira vyoroshe mu gisirikare cabo. Ibi bikaba bigoye cane, akaba ari intambamyi niniya cane. Kugira twubahirize kandi ivyo twemeranije byo kugira ikiganiro kigufi, nashaka ndabakengurukire amakuru cyangwa ubusesanguzi bwa kino gitondo itariki 17 kwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Reka tuyangirize hano kugira twese dushobore kuba twoyakurikirana. Nongere nshimire abazinduka baza ka telefone kabo bagatumbereza urushinge kuri Free Podcast TV. Aba bari mu nzira batwaye abana ku masomero, narababwiye ati shikana abana banyu hama mu parking imiduga hama mushobore kwatsa mwotumbereze agashinge kuri Free Podcast TV. Abari mu gikoni banze muhishe, n'abari mu mirimo ya leta banze muheze imirimo mushobore kuza gukurikirana ibiganiro vyacu kuko biri kuri YouTube ntibita igihe tubisize ko tuba tubishiriyeho mwebwe kugira ibi vyose tubibabwira kugira twirinde impanuka zishoboye kwaduka mu nzira iyi canke iriya. Mwarahezagiwe bakora imirimo bategekwa, ni mwubahe ababarongora, namwe mwikoresha ni mwubahirize amasaha yanyu kugira mutahe kuruhuka mu ngo zanyu. Tubakengurukire cyane tubibutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe. Mwarahezagiwe cyane, mugire umunsi w'akazi mwiza, mugire uwa mbere mwiza, mwubahwe cyane mu miryango yanyu, mugire aho muba mwubahwe.